Bakunzi ba CANAAN TV n'umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Data mwiza ugira neza bugaca bukira, nguhaye icubahiro n'ishimwe bikubereye kuri uyu munsi mwiza waturemeye ngo tunezererwemo. Kuri uyu munsi mwiza udutegurira ivyiza kuko tubizi neza mwami Imana kudutegurira ameza imbere y'abansi bacu buri munsi. Kandi tukagushimira urukundo wadukunze kandi ukadusaba kurukunda bene data. Reka urukundo rugwire mu mitima yacu n'amahoro yawe ataramira imitima y'abagukunda bose Mana. Shimagizwa kandi wubahwe muri byose na hose mu izina ry'umwami wacu Yesu. Senze nizeye ko vyumvise. Amen. Amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe ni ijambo rivuga ngo ikikwereka by'ukuri ko uri umuntu yamaze kumenya Imana no kugira urukundo rugwiriye gukunda mwene so. Haleluya. Ukaba wumva vraiment wanka mwene so, wanka abantu tarukundo ruri muri wewe n'ukuri Imana ntimwigeze muhura. Haleluya. Kuko Imana yacu ni rukundo kandi mu mabwirizwa Kristo yatubwiye n'amabwirizwa abiri. Dukunda Imana twikundisha umutima wacu n'ubwenge bwa n'inkomezi zacu kandi duhimbaze umunsi w'Imana. Haleluya. Ijya kabiri ngo dukunde bagenzi bacu nk'uko twikunda. Rero ukaba wumva hari umwenda ufitaniye na mwene so. Imana sihiri. Ego vraiment Imana sihiri. Bantu b'Imana n'ukuri tugerageze tugira umwete. Burya nta kintu na kimwe umuntu ashobora gushikako atamwetagize, ata sacrifice utanze. Nta kintu ushobora gushikako. Tugira umwete wo kwitandukanya n'ibibi. Kandi birashoboka. Birashoboka. Ariko biradusaba ikiguzi. Ntivyizana n'ukuri. Kandi ikibi dufasha impwemu yera n'ijambo ry'Imana. Niba twemeza, niba dusesa umutima akakwereka ataha kadodora ataha aya ni ruje, hari danje vayo, sivyo. Haleluya. Ivyo rero ntivyiza. Reka rero dusome ijambo ry'Imana muri Yohana wa mbere. Turasoma igice ca kabiri, dusome kuva ku murongo w'indwi dushikane ku murongo w'11. Abo nkunda, si cagezwe gishasha ndabandikiye, ariko ni cagezwe ca kera mwamanye uhereye mu ntango. Ico cagezwe ca kera nico rya jambo mwumvise, kandi ndabandikira icagezwe gishasha, kandi ico nico ukuri, ico nico ukuri muri we no muri mwebwe, kuko umuzimagiza uri kurahera. Haleluya. Umuco w'ukuri umaze kwaka. Uvuga ko ari mu muco akanka uwundi mwene data abakiri mu mwijima gushika n'ubu. Ukunda mwene data wundi aguma mu muco, nta gitsitaza kiri muri we. Ariko uwanka mwene data wundi ari mu mwijima kandi agendera mu mwijima, ntazi yaje, kuko umuzimagiza wamuhumishije amaso. Imana idufashe. Murumvise ko ikintu kiranga umuntu yuko ari mu muco nuko atamwenda akwiye kugiranira na mwene se, akunda mwene se. Ntushaka kuvuga ngo umuco wa Kristo warakurasiye ugenda urakubita urutoke, upanga imigambi mibi, ugirira n'abandi, utanezererwa umugisha w'abandi. Umuco ntuburakurasira. Umuntu yarasiwe n'umuco wa Kristo anezererwa abanezerewe, akarirana n'abarira. Haleluya. Haleluya. Anezeranywa n'abanezerewe, akarirana n'abarira. Mbega murazi kandi iyi ngeso abantu benshi barayifise.
umuntu agiriwe umugisha n'Imana, umuntu akaca arondera akantu negatifu ashiramo, aho kuvuga ngo ndagushima data ko ikintu wakigize neza, ikintu kimeze neza, ukaca uvuga ngo emwe ngo naho byagenze gutya ngo hariho kubera kuvuga ngo hariho. Nta muco wa Kristo wakurasi. Umugisha wundi wabwizwa kuwunezerererwa. Mugaye igihe urondera ngo ariko naka Satani sakimana. Haleluya. Sakimana nakumugwaniza. Imana idufashe. Ngo abo nkunda ngo si cyagezwe gishasha ndabandiki. Iki cyagezwe Imana yakiduhaye kera. Haleluya. Yari Paulo ariko arabivuga. Ati si cyagezwe gishasha ngene ndababwira. Ati ariko nicyamyeho. Ariko ngomba kubibutsa. Nanje umwanya ndiko ndakwibutsa muntu w'Imana wowe uzokumva iri jambo. Si cyagezwe gishasha ngira nkubwire ndazi kubizi ariko twibukanye. Haleluya. Na Paulo ariko arabibutsa ati si cyagezwe gishasha. Ati ni cyakera. Mwamanye uhereye mu ntango. Wico cyagezwe cyakera nico ryajambo mwumvise. Haleluya. Haleluya. Ngo kandi ngo ndabandikira icyagezwe gishasha kandi nico ukuri ngo muri we no muri mwebwe ngo kuko umuzimagiza uri kurahera. Haleluya. Iyo wumva isi jambo ry'Imana hari ubuzima wakira, hari hishurirwa wakira. Haleluya. Kandi iyo uri kurakira ukuri umwiza urahunga. Haleluya. Iyo atagutahura kuriho ukora ibyo mu mwiza, ariko iyo gutahura kumaze kuza ukora ibyiza. Haleluya. Ugenda witandukanya n'ibintu bimwe bimwe avuga uti ibintu bihimbara Imana, ibi sinkwiye kubikora nk'umwana w'Imana. Kubera iki? Kubera hari intambwe yo gukura uri kuratera. Haleluya. Haleluya. Ngo umuco ngo wamaze kubakira. Rero abizeye Kristo hari umuco ubarasira. Kandi rero kuko umeze uba mwijambo ugakomeza usenga, umuco ugenda urakira, ugenda uraguka, ugenda uranesha, urabona ugenda uri kujya batutura igitoke, hariho ivyaho ugenda witandukanya navyo kubera urugezi uri kuragerako. Haleluya. Ngo uvuga ko ari mu muco akanka wundi mwene data abakiri mu mwijima gushika n'ubu. Wavyumvise? Ukaba ari mwene so kubita urutoki, ukaba ari utanezerererwa, niyo haba habaye agakosi rukanga utunganye birashika. Intege nkebi birashika ko ari ikintu mutumvikana, ariko abarasiwe n'umuco ngo ntibakwiye kure, izuba ntirikwiye kurenga bagishaburaniye. Ni hari ukutunganye muvugana uti ibi vyagenze guteka turabe aho umwasi yaciye kugira ngo aduteze ibi turiko turabama. Mugabo igihe ubibitse mu mutima, umuco wa Kristo nturakurasira. Haleluya. Umuco wa Kristo nturakurasira. Imana idufashe. Ngo uvuga ko ari mu muco akanka wundi mwene data abakiri mu muzimagiza gushika ubu. Ngo ukunda mwene data wundi aguma mu muco. Ngo nta gitsitaza kiri muri we. Wabyumvise? Ukunda mwene se. Burya abantu ndababwire, burya ibibi byose bitona hagati y'Imana n'abantu, nta handi biba. Burya niga ko umuntu yo kwikorera ikosa, mugaye ikosa urikorera mwene so canke ugatsitara ku Mana. Ni babiri. Haleluya. Ni babiri, nta bandi, ni mwene so n'Imana. Ni nayo mategeko Kristo yaduhaye, dukunde mwene data twongere dukunde Imana. Haleluya. Rero igihe uvuga ngo mwene so n'igitsitaza, menya ko uracari mu mwijima. Uracari mu mwijima kuko umuco waramaze kukurasira. Ntukeneye ikintu canduza umuco wawe. Oya, ntukeneye ikintu kiremerera umutima wawe. Ijambo ry'Imana rimbwira ngo simara umunsi. Simara umunsi kuko iyo umaze Satani urumva bafite uburenganzira ku buzima bwawe. Rero warasiwe n'umuco wa Kristo yitandukanya buri munsi. Wari kuba nka mwene data wundi ari mu mwijima kandi agendera mu mwijima ntazi yaje, ngo kuko umuzimagiza wamuhumishije amaso. Haleluya. Wanka mwene so, menya ngo uri mu muzimagiza. Iri ni tangazo nkubwiye. Uri mu muzimagiza.
umuco wa Kristo nturi ku buzima bwawe. Ariko icyo ndakwifuriza nanjye nsengera buri munsi ni uguhora mu muco w'umwami. Imana yo mwijuru ibampezagirire. Mwami wanje, mukunzi wanje, himbazwa nyaguhoraho. Ntawe ugendera ku muco wawe ngo azimire, ntawe ugendera ku muco wawe ngo atsitare. Rero ndasenga nsengera bene data bose, nanjye nisengera ngo duhabwe imbaraga zo guhora tugendera mu muco, twirinde umuzimagiza, kuko umuzimagiza utujana habi. Shimagizwa kandi wubahwe muri byose na hose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusenze twizeye ko vyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza.